avuga ngo erere bakoze no gushiramo Mr Sami nabivuze naje erere bakoze niyo kumuha umuntu nka Michael iyo bayiha X-ray yari kubahitse niwe muhungu ashobora gukora mpaka saa 11 y'igitondo agaca avyuka kandi saa 3 akabandanya akora yamaze ukwezi kose Igitega yambaye impuzu imwe isarubeti imwe ukwezi kose yambaye sarubeti imwe Igitega none yaronka umwanya kwimesa gute wewe ni yayimesura gute ariko imesura yararonka n'uyo mwanya kwimesura ko yishinga ibintu vyeraho jewe simvuga ngo umuhaye inyama pro ngo uzoba ngo ntavyo uzoronka cyangwa ngo uzoba ugize gute apana ni mu muhakazi ujya mwana yirire naho yironderere urazi amezi yamazi wanje akoropa inzu yanje kugira ndamukinisha urazi amahera namuriye Wamuriya ngahe nyama uraza amahera namuriye ujya kugira ndamuzane muri industry ya film wamuriye amahera ngahe ni batari sinona yavuga ngahe sinovuga n'ibintu nako sinovuga n'ibintu impuzu zanje zo yamesura rega mumurekerera ubu nawe yiriye rega ajya bagomba kwihora ndamwinjiza rero yaba mu Rumonge acarimuka aza kuba ndavuga ati aba bantu nitwobana nabo muri chambrette we nacizana nani cyamfata bona ciza ndabatwara mu Bukirasazi ndabapangira y'inzu baba mu Bukirasazi bona ciza hama na jemba muri Bubanza cyaniruka baca baramvyura niruka bikibukibuki agapipi kagenda karakubita urumva agapipi turiruka urumva no kumubone kurumva rero urumva abandi nabo birutse bambaye za muzu nta muzu urumva nta mwanya twaronka ngo twirukangane ni muzu cyanirwa umunsi wose agapipi kari hejuru Hey, hello people, hello guys. Murabo murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe nta na rimwe Imana izonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. Je twari the sniper nyita ntwari nta na hamuzo wihenze. So guys, uno munsi n'undi munsi udasanzwe n'andi mahigwe twongeye kurirwa kandi kubana n'umwe mu ba hitmaker mu gihugu cy'u Burundi yitwa Mr Sami musanze mumenyereye reka ndamwakire mu bwami bwa Senga Media TV. Welcome Sami. Yup, welcome. So yambu cyane ndabaramukije cyane. Bakunzi ba filme Ndundi, bakunzi bino TV. Yego. Mumeze neza ndakomeye ndashima Imana. Ya. Sami, wavuze ngo rumuri agent. Sniper man. Sniper. Urabiki. Simusha. Nuhusha. Iyo pompoye ni bam nakada. Eba. Abani ya mpompoye ndashe ni mujije. Okay. Ego Sami amakuru y'imisi bro. Meze neza ndashima Imana pe ndakomeye. So ini wacu mu cyarama haratuje. Nubwo mudafite umuyaga nkuba. Kandi namwe mwakoze uvuze? Nta muyaga nkuba. Sha mukuri twebwe umuyaga nkuba saa 3 barawuzana. Deje abahajya. None twobura gutumya twe turarana umuyaga nkuba. No ngaho mu mwanya wobubonye uraje. Bashagara twese twimukire mu cyarama. Ni mwimuke mu cyarama hano turonka umuyaga nkuba. Gusa no musi badukoreye. Nimba deja atiriwe muhira niho usanga niyo mpamvu. Okay, Sami akazi hariko kagenda gute bro? So akazi kagenda neza turashima Imana kubiri kose. Ya turashima Imana ama viewers so tutumaze imisi YouTube yacu ifite ikibazo niyo mpamvu tutumize imisi tudapostinga mugabo Imana ishimwe kibazo cyavuye mu nzira utumeze bien kabisa. Nuko filime yitwa Matilda murayirangiki? Ya ubu turi mu cyanzu. Icyanzu kabisa. Filime yitwa Matilda kumenga abantu bari bayakunze cyane kubera iki mutiyumviriye kugira ngo kandi muyibandanye ibandanye nyene abantu babandanye baryohe. So no kuvuga filime Matilda actrice principale yarafatiriwe gato arajabuka igihugu niyo mpamvu twace tuyihagarika kuko ntitwari kumwica hama tubandanye ibindi. Gusa no kuvuga vuba garuse tuzoca twibandanye. Okay, abakunzi banje impamvu nkunda kikubaza avye nararabye amakomantere filime Matilda muyirange byataragera twaye tukikira. Okay, Mr Sami nuko wongeye kugaragara kandi muri filime nziza cyane yitwa Heartbeat. Umuntu umwe nshagenda muvuge mu izina yitwa Nyama Pro araje aravuga ngo filime Heartbeat ni filime nziza cyane yitogozwe neza cyane ariko ereri bakoze no gushiramo umugabo yitwa Mr Sami. Icyo kintu kuri wewe so no kuvuga je Mr Sami je meze je muri ya filime ni nka kujya so
kujya abashaka nyene kuyiha hit kugira muronke ivyo muvuga ni nkuko naje nshobora kuvuga ati irya filime yari nziza Erere boss yakoze nuko yayihaye Nyama yari kuyiha X-ray abizi urumva ni nkuko naje kuvuga ati yari kuyiha X-ray kuko X-ray no mu cameraman dufise nga mu gihugu muri filime rukumva tuvuga ati yaragize ikosa mugabo je sinoba nkujya mwana basi abariko arashaka kuyivuga kugira namwe bwe mubibone kandi atamvuze jewe rega teza kumvuga jewe kugira ngo ijya filime ibone je muri ijya filime nta n'uruhara na rumwe ndayifise nshaka ko n'ikintu mbona kiboneka cyane muri ijya filime ni uri umusitare cyane gusumba abandi ivyo navyo nzi hajya turimwo harimwo bakado harimwo wa Mimi harimwo jewe harimwo ujya Mutamaro wa Banda ni kuvuga ijya ni filime ihujemwe abastare benshi bigakorabo kandi ni filime yatwaye uburyo bwinshi niyo mpamvu rero we kuba wumvise Nyama Pro avuga ngo Erere bakoze no gushiramo Mr Sami nabivuze naje Erere bakoze niyo kumuha umuntu nka Nyama ikore iyo bayiha X-ray yari kuba hit ariko ubu ntiri hit so uko biri kose so ijya bari jewe bijya urazi gituma bitambabaza nuko mbanzi yuko ariko arayipromote kandi jewe ushaka uvuge uko ariko kose umvuge mu gihe ubona ati umvuze icyo gikorwa cyawe yuko cyo shika kure mvuga kuko nico twaremewe ntungire gusa mu buzima uvuga ivy'ibikorwa it's good kuri jewe nta kibazo kandi yariko arayipromotinga c'est bon najari yara promoting ikoti nambaye c'est bon ijya koti kugwa 300 nayikoze 300 c'est bon rero nukuvuga ngo kiri umuntu wese aragira uburyo hari umuntu promoting ibintu mu gutuka abandi nunda promoting ibintu abihaye avuga neza c'est bon kandi n'umuhungu mwiza jereka ndamvuge ikintu kimwe namushimiye niwe muhungu ashobora gukora mpaka saa 11 y'igitondo agacavyuka kandi saa 3 akabandanya akora yamaze ukwezi kose Igitega yambaye impuzu imwe sarubeti imwe ukwezi kose yambaye sarubeti imwe Igitega none yaronka umwanya kwimesa gute wewe ni yayimesura gute ariko imesura yararonka n'uyo mwanya kwimesura ko yishinga ibintu vyeraho naguma mbona gusanywa amafursana sinzi fursana ko zihana ingufu iyo fursana nayifashe uko Gusija Mungu vrema kweli umubosi ashaka umukozi akora azomuha akazi Nyama Pro umuntu ashaka umukozi azohaka azinyama jewe simvuga ngo umuhaye Nyama Pro ngo uzoba ngo ntavyo uzoronka cyangwa ngo uzoba ugize guti apana ni mu muhakazi ujya mwana yirire nawe yironderere urazi amezi yamazi wanje akoropa inzu yanje kugira ndamukinisha urazi amahera namuriye Wamuriya ngahe Nyama uraza amahera namuriye ujya kugira ndamuzane muri industry ya film wamuriya amahera ngahe niba atari sinona yavuga ngahe sinovuga n'ibintu nako sinovuga n'ibintu impuzu zanje zo yamesura rega mumurekerere ubu nawe yiriye rega ajya bagomba kwihora ajya bagomba kwihora niyo mpamvu agenda kuvuga nabi ajya avuga nabi ni boss akavuga Mutama papa reka nagenda bageko cyari yaranyandikiye mwaje mwawe najya mwe narazi kubaje ujya mwana kinya abakangisha kamera akukubita ko kamera akagukangamira gatatu akwandikiye ucumurondera nukuvuga abana babandi ari mu kubamara oya gusa ndamukunda Nyama n'uruhungu rwanje kandi bakunda kurya abwo ubukujya byaragabanutse ubakunda manani amafursana fursana ngo nzongereza amaraso ngiye impamvu atera byibo fursana uyumvire ko abari fursana yonyene so gusa yako ijya filime yayikoze neza ni filime nziza ni novuga ko ari ni filime imeze neza cyane kabisa abantu bako barayiraba ku rwego rwo hejuru cyane kandi n'umubosi yayishizemo imitahe ni ikintu cyoroshe yego kabisa je nama nibaza rero impamvu Nyama Pro akunda kuvuga ati Sami abariko bavuga se wiwe abagomba kwihora kubibi na muko abagomba kwihora kubera aje muri filime arazi ivyo namukoreje aza kumesura agira gute akoropa inzu agira gute mugabo ujya reka nawe azarabakorera none wewe kubera iki wemera kumukoropesha kandi yagwaye n'amafaranga yiwe none kugira umuntu agire hit rigatiza kwikorera ateza kwikorera none ico gihe yaza ashaka gukina filime cyangwa yaza ashaka kuba umukameraman kubera uno musi tubona ari umukameraman yaje aza gukina yaje ashaka kuza gukina comedy twakina comedy
kuranyumviriza. Yego. Rero araza ndamuha ubwa mbere kwanza twahuriye kuri Mendevre arangurira inyama aragira gure kira kintu cyose ndamubwira ati kugira winjire muri team urama amafaranga arama amafaranga amaze kuyama ndamwinjiza rero yaba mu Rumonge acarimuka aza kuba ndavuga ati aba bantu nitwobana nabo muri chambrette we nacizana nani cyamfata bona ciza ndabatwara mu Bukirasazi ndabapangira y'inzu baba mu Bukirasazi bona ciza hama na Jemba muri Bubanza arakina comedy ndamutangura muri Jiragi arakina muganga abona yuko atamano afibifisemo maze kubona ko atamano abifisemo niho naca ndamukinira deal akwira ko ndamukinira deal ndamubesha boss wanje ko mfise umukameramani yokorana na Alvera akamba umukameramani wa Alvera kiriya gihe Alvera yarasaza ari umuhost yes kuri TV je nari ndongoye Rukundo TV News imashini nyama yatangiye gukorera ko ni wanje jewe cyanda urumva ndamubwira ati wewe ntugire ubwoba uzogenda kwa Aimable azobikwigisha kuko ndabona nta mano office nta mano office yo gukina umutipe nawe aracavuga ati sawa ntacyo acaragira guti acaba umukameramani acavanga acaja kwa Simo inyuma yo ngaho sinasubiye kumenya kandi ubuzima bwiwe niyo mu nyuma Simo yacabandanya mwigisha na Aimable acaba umukameramani. Okay. Rero kuvuga afitiye yanzigo azingene namukoropesheje inzu imuzu akayimesura incyuro 10 niyo mpamvu. Okay. Je ndashaka kumenya Sami ifilme yitwa Heartbeat mwayikore muri hotel Gitega. Wewe na Nyamapro no kuvuga ngo mufitanye kahise. Mari mubanye gute muri rya hotel? Abantu batamuzi nyama nta mutima mu bafise. Bijya byose abivuga ari kuri state abashaka gucanga mu musha industry kandi jerega je nta kibi na kimwe nyama dufitaniye oya pe na kimwe mukumva ko gufitiye inzigo oya nanzigo mfitiye cyane ni nani ya kazi abariko na promoting ijya film je namazeyo nimba ari indwi imwe nimba atari indwi zibiri ari yanamazeyo imisi 10 Igitega bo bamaze ukwezi kose kandi nabwo ari hotel imwe yari etage ejuru no hasi barapanga nindi kandi maison de passage kweli nukuvuga ngo twara abakinyi bashika ku 200 cyari gitero ijya ni si cinema mugwego ni nani ijya si film isanzwe kabisa ijya n'imitaye yatwaye nta wundi muntu ngarayishira muri film oya nta muntu kweri nta uhari kabisa sina makuru yo yara makamera 2 amatara ashika kuri 4 n'amatrepe yayo zijya kamera imwe ikotwa 200 ku munsi kuvuga kamera yiyumvire ko kamera 2 za desa amatara ya 30 ya 70 kuvuga ku munsi ibikoresho gusa byatwara nka 500,000 cyumbwira rero muke mu marayo 30 jours haro ayo mafaranga byatwaye none ukagiye bako kantu ko gukota ibikoresho muri ya channel n'abantu benga bahagaze neza gute bo badafite ibikoresho byabo so nukuvuga mu gihe nk'ubu je ndafise 5D Mark II mugabo ari gemba shaka gukora big igikorwa kininiya cyandondera cyankota kamera nini nabo nyene vraiment zijya kamera sizi wabo n'amatara sayi wabo nibyo bako ntibiyemere barabikose ubwo no babikote ndamuzi. Okay Sami nuko je nkeneye rero kumenya muri rya hotel y'Igitega niwe muntu nshimye kubibaza byari bimeze gute so ikintu cya mbere kwanza reka ndagutera inkuru rero uko nyama kamera suko abandi bakamera bane bakamera nukuvuga ngo nka twebwe tware warashobora kuguma mu hotel nk'indwi yose utarakina nise nini urumva indwi yose uri mu hotel gusujya uryama uvyuka ujya kurondera baby ugaruka so nukuvuga nuko nyene twarajya wamengo ni vacances tugiyemo ya muvuze nango urashikiriwe gukina warakina kugeza nka saa 10 z'ijoro zubu cagu tarohoze ego vraiment kabisa nuko filme yitwa Heartbeat ibaye filme y'amateka ya mbere Mr Sami akinyemwo fise n'amakuru yuko aribo bantu bamaze guhima amafaranga menshi sivyo oya pe nibona shikira twe turamaze guhembwa je natangiye guhembwa amahera menshi na Kukey Kukey niwe yatangiye kuma amahera menshi yari muri Demicom sinarwa nabe n'icyamamare ya member 200,000 buri kwezi 200,000 buri kwezi yes Kukey ndafise na contrat 200,000 ku kwezi yico gihe ubu tugerageje kwashira amarundi yo bangana n'umuriyoni nugira uvuga yuko muri filme Heartbeat
atamuriyoni baguha? Ayo mafaranga iyo baduha umuriyoni sinzi ko bari kuyaronka. Je amahera bampaye nayarisha inzu. Upanze inzu ya 400,000 nayarisha inzu. No kuvuga ngo baguhaye oya sayo nayarisha inzu. Ndacyakubwira nayarisha inzu ndarihira na Minerval abana gusa na niyo mpamvu mbona ndanayivuga ngize n'ibiganiro gusa gusa siyo mahera ya mbere no bantoye oya pe maze kuronka amahera menshi maze kukina amadiri menshi cyane maze kwandika maze gukora amafilme nkandika amafilme bakama miliyoni nkagura nkagura ibito vy'imiceri man yego gusa Heartbeat baramemvye neza kuko iyo batamemba neza sinari kujayo gusa uko kandi ayo twumvikanye barayampaye yego birahagije nuko hari akandi gakuru mfise umupeti araho yitwa bamitwa Jibu Films Jibu yes n'umuntu mwakoranye muri filme muramaze gukorana sibanga afise filme yiwe yitwa Umwana w'ikinege uno munsi hari ibintu no kwita nk'injyane bivuga yuko iyo filme Umwana w'ikinege yayishiriye kwa Fanny Lavine kugira ngo Fanny Lavine aze gukina muri iyo filme ariko umugabo wa Fanny Lavine ariwe Noraske Ntare wa gatandatu ahita avuga ngo nimba ushaka ko Fanny Lavine aza muri no filme yawe bisaba ubanze ukuremo Mr Sami. Icyo kintu wowe umaze gucumva wacakiriye gute canke icyo kintu jewe naracyumvise so nukuvuga kandi na Fanny yarandonde yarambwira ati uyo muntu ariko arambeshera iki nibiki so nukuvuga nimba kuko Noraske iyo bayarabikoze akavuga uko Noraske je ndamutahura umutahura kubera iki urazi ikintu ndamutahura none rega nimba yavuga ati ijya post ya Sami tumukure ko Sami je Noraske nce ndayikina urumva amafaranga abayinjiye meshi yego none gacaho rega umuntu wese arondere wiwe none nimba yavuga ati reka ijya post nimba Sami akarorero ntavyo nzi mugabo ko vyabaye mugabo naje jewe apariwe ndamushigikiye kuko nimba yavuga ati Sami aveho hama je Noraske ndayikina nimba je Sami nimba bamuhaye 3 nimba akarorero nimba Fanny nawo bari bamuhaye 5 urumva 5 plus 3 ni 800,000 yego agiye mu muryango umwe si make kandi urabizi ko abantu bose bikunda yego nuko inyuma y'imisi mikeyi hacanza filme yitwa Data baca basanga ujya mu peti yitwa Jibu Films asanga ni filme isa na ya filme nyene yari yarababwiye story akavuga ati jewe banyivye filme yanje ico kintu nka Mr Sami muri legend wakinye muri ya filme na Data umaze kuyiraba ubona bihuriye kuki canke ubona koko baramwivye filme yiwe so reka mvuge kino kintu filme nyinshi zo muri Afrika zigomba gusa kuko dukina ibintu umugore atavyara kurumva ugasanga umuntu yakinye umugore atavyara ingumba yego rero nawe uciye ukina ingumba harabona acavuga ngo yamwitiranije reka ndagwa akarorero yego je nakinye kera filme yitwa Love Time of Love umugore wanje nta mwanya yampa yakora cyane acazana mwene wabo cyandamuteri acazana umugenzi wiwe arabana mu nzu yanje cyandamuteri inda hari nindi filme yasohotse igomba gusa nuko iyo filme ni filme mwakinye n'uwitwa Fifimiri niba ntihe apana Fifimiri ni filme twakinanye na Thailand na Yvette imaze igihe acha haza mu nyuma cyambona mu nyuma haza filme kandi iyo filme iraba hit nayo nyene isuko umugabo yateye inda umukozi agaca mwirukana urumva none no cyavuga ngo ko bandabiye oya ntibibaho rero nuko bimeze gusa ijya filme birashobora kuba bigomba gusa mugabo girageje none iyo filme yanani narayikinyemo ya Jibu narayikinyemo jewe okay no kuvuga ngo Jibu impamvu abashaka kuvuga yuko bamwibye filme ni kubera ko abonye bigomba gusa bigomba gusa kandi urumva we avuga yuko yanayimurungikiye mugabo simbona yuko Fanny yo bageze ku rwego yuko yobura story yo gukina ariko bamwe bavuga ngo Fanny Lavine kuva agiye kurongorwa sha ivyemiro byarasubiye inyuma ntaga akiri wa wundi Fanny twe tuzi kuva kera kuri wewe rero nka Sami wewe nawe nubibona tuko ariko bimeze je navyo mbona ko oya navyo mbona okay akandi karo kanje Sami ko iki tutarigira tubona n'umunsi wari imwe ukinisha Fanny Lavine mu filme zawe wajije ikibazo cyiza cyane so si Fanny Lavine wenyene kubera ko narakinisha Kado kubera ko narakinisha Mimi Mireye kubera ko narakinisha nani Amede
tubwire rero impamvu. Erega jewe impamvu ni Mm. sinzi ko mumaze kubibona je nkinisha kenshi Aha. 99% kwijana abana mba nitanguriye A0. Urumva ico kintu je nkinisha abantu mba natanguye A0 bataramenyekana bakamenyekana. Nuvuga simba shaka je filme yiwanje izokundwe kubera umuntu kanaka yakinyemo. Ahubwo mba shaka je filme yiwanje izotuma ujya muntu kanaka kundwa. Niyo mpamvu vision yiwanje na vision zabo zitandukanye. Bobo kugira basore filme bamwe barinda kugira amakorabo akaronderino agaca bajana hamwe. Yego. Abo bantu rero baca batuma filme ikundwa nubwo filme ibambi kubera yakinywemo n'abantu benshi bavuye matimu menshi ivyamamare vyahuriyemo filme gacikunda. Yego. Mugabo jewe ndakreya ndagerageza kuvuga ati ino filme iduze n'abantu babiri. Abantu babiri bari batazwi bace bamenyekana bivuye kuri filme abari baduza apana abo baduze filme. Niyo mpamvu je ntabakinisha. Uvuga ngo wowe nturi muri abantu hakeneye filme y'ibikundwa ahubwo ukeneye abantu bakundwe kubera we. Yes. Okay, ni iyihe mpamvu rero tutarigira tukubona ugenda gukina kwa Fanny Lavine? Kujya gukina kwa Fanny Lavine. Si kukina kwa Fanny Lavine no kwa Beri sindakinayo, kwa Mede sindakinayo. Kwa Mede nakinyo kera muri BMT ni kwanza ni full move niyandikiye. Na ka short move niyandikiye. So kuvuga rero gukora kuri bo. Ntabwo ari kuko na Cristiano ntiyagiye gukina muri Real. Muri Barca cyangwa Messi nawe ntiyagiye gukina ni ibintu bisanzwe. It's okay ntabwo ifuna kwengo ndani. Ariko biramaze gushika nka Fanny Lavine akakwikora akakubwira ati Mr Sammy ndashaka uzukine muri filme yanjye. Nta musi numwe ni nkuko radio na musi numwe ndamwikora. Ariko aramutse agubwiye ati Sammy ingunkineye muri filme yanjye woza gukina nojayo dufike. Abantu bamwe rega sininya ngo aca ntwari inyenyeri. Oya ariko sama yitwara Fanny ntafyi. Oya reka kumubeshera. Reka kuzamura twambika amabara ngo turaroga ngo turagira iki. Je simuze ko aroga gusa muze ati yitwara ntafyi. Ya mwana yavuye kure mani. Ujya mwana yavuye kure umuntu akuru afise umukobwa wojya kuresha amuriko amwita umwana. Ube kumwamagara mama tujya mu mama yavuye kure. Reka mwite maboko. Kure afise umukobwa woresha. Okay, Sammy uno munsi muri filme y'u Burundi mbona hasa n'akantu nyene kabayo nko gukoresha abantu bamwe twama tubona bagaruka kandi muri ya filme. Ugasanga ugiye kwa Berindwayo usanga yo ba Mimi Bakado, ugiye muri BMT usanga yo ba Mimi Bakado, ugiye muri Mori usanga ba Mimi Bakado. Ico kintu kuri Mr Sammy yo kivuga mwiki? Ni bya bintu byo gutinya kuduza impano shasha. Niba duzi impano shasha ziduge. Niba duzi impano shasha. Kuri wowe ubibona nk'ikibazo canke? Kuri je mbona no kugira ubwoba bwa filme. Ahubwo je kintu shaka yuko umunsi umwe abo bantu bazotigure filme bakinisha abantu bashasha badashizemo abo urabe views bazoroha. No munsi benshi bavuga ngo Mr Sammy si wa muntu aronka views nyinshi. Abandi nabo bakavuga ati namwe muzironka mura boosting. Kuri Mr Sammy kubera iki nawe udakeneye kuronka zijya views nyinshi ngo nabo bastar. Okay. Icyambere kwanza zijya views nyinshi. Aho ugerageje kuraba ngamu cyarama. Amazunga namazu tirinzu igenda isumbi yindi. Rero aba bantu bose bari ngaha ntituzibanga bakoresheje mu kurondera aya mafaranga. Kuri harabarondeye mu nguvu zabo, haro nabivye, haro nabako abaronse ko ibintu bya ntazi. Rero wewe no ushaka kubaka nk'iyundi yubatse ntuzaho yayakuye. Ntuzi bimazi yatanze. Ntuzi nimba yarivye. Ntuzi nimba yarishe. Ntuzi ahantu yayakuye kameme. We shima ayo office yiwawe. Je rero aba bantu 1015 erega mu misi heze umuntu aronse dika twabona yuko film ikunzwe. Yabikunze. Mugabo no munsi kubera haje abantu bafise ama 5k baronka 5k ku munsi. Abantu bace babona yuko itagikunzwe. Gusa ndababwiza ahubwo bace babona yuko umuntu aronka kenze voilà aba ntari karakora cyane. Mugabo je ndakubwiza ukuri. Mu gihe cyose jewe nzoba nkironka 15k DK nzobona yuko film yanje ku. Urazi
uretse kuronka abantu 15,000 batayo y'igisirikare n'abantu 600 ufise abasirikare 600 ufise batayo bisigwa rero mfise CK mfise batayo zitandatu ufise 15,000 15,000 mamize batayo zika kuri zingaye urumva ko simba noroje uraza abo bantu 15,000 bavuze bose ati tugwe 10,000 uraza amamega yino ya kino gihe 18,000 ubutayabaye ni menshi rero 15k urose 15k utabustinze abari hit kandi ntiwibagire yuko hit ziri kubiri hari hit yo kuri YouTube ni hit yo mu quartier urashobora gukora filme ikaronka hit none ni mu nta ma video muzi kuri YouTube afise ama viewers menshi mbwa mu quartier batayavuze ni menshi ndabone mushiki wacu nafise views ariko gusora indirimbo ifise viewers igihumbi abihumbagiza n'ibihumbagiza Okay. Sami ariko nibutsa abantu muri quartier usanzwe ufise hit sana irenze cyane. Okay, Sami ndashaka kubaza ku buzima bwawe busanzwe nimba ntangora. Ubuzima busanzwe bwagute rero? Ubuzima bwawe bwa misi yose. Ubuzima bwa misi yose. Baza nta kibazo. Nuye mukobwa muri filime y'u Burundi. Uraboka avuga ati shayo je ntivyovamo kabisa. Sino pompora. Umukobwa? Arinze kwitwa umukobwa ni gute no mwifuza uwari we wese no kuvuga ngo akina filime y'u Burundi we mu bana akakubera umugore. Yes, kubera kino mugaya atari je namureme kubera kino mugaya atari je namureme. Sami umukobwa umaze gukatira kubera iki wamukatiye kandi atari wamureme? Umukobwa nakati umukobwa yambwiye ati nshaka n'umukobwa je nareheje arambwira ati yes nditare kukwemerera mugabo ucyuheba gukina film cyamitamo kumukatira. Waruvuze akantu ngo sinoreka gukunda umukobwa kandi atari je namureme. Urumva yes sinamwansi nansi ibikorwa vyiwe nansi ingeso mbi ziwiwe kuko yambujije akazi. Nenga aba bakinyi bose ba filime baza ko bafise ingeso zimwe. Abakinyi bose ba filime bafise ingeso nziza kuko nta mukinyi numwe nzi ko afise ingeso mbi kuko nta mukinyi numwe turi abana. Yes. Kandi bafise ingeso nziza kuko nta muntu w'ingeso mbi yoje imbere ya kamera barinyegeza. Nuko ingeso mbi bazigira inyuma ya kamera. Yes. Sami uno munsi bagufungiye ahantu wewe na Kadora Vere mu kamara y'umwaka abantu muva bimeze gute? Twovayo Kadora Vere yavyaye umwaka. None twovayo yavyaye umwana none cyo none vraiment none akwa mwavuze ko badufungiye ahantu turi babiri muri babiri umwaka wose. Yego none umva none cyo buza ko atavyara n'igiki erega nibambwiye ko bamfungiranye na Ahmed. None yovayo yavyaye ish Mr. Sami we ntufyina umupompora. Oya none oya je nubwo nona mubwira nawe nyene yogera igihe ambwira ati hindukira none okay. Sami yeah. Okay, uno munsi uramutse ubaye umukobwa nk'amasaha 3 kandi bitokunda ko mu mukobwa mvuze biramutse bibaye basi bishitse bakavuga ati samugira umukobwa amasaha 3 atatu yonyene. Sami wacu ukora iki mu amasaha 3? Muri amasaha 3 sha umengo nta n'ikintu na kimwe nokora. Wacugenda kuryama nocangenda kuryama kugira ngo ati nze kuvyuka kandi nasubiye kuba umugabo. Okay, Sami bwambere winjira mu rukundo cyari bimeze gute? Burya rero jewe igihe je ninjira mu rukundo je ninjiye mu rukundo mejeje imanite ko je ndi wa mwana nakuriye muri mwishengero nakuze nubaha ijambo ry'Imana hama urumva ninjiyemo nkuze umukobwa mbere natangiye kuresha
Sinda namwibuka neza. Sami, imbere yo kuvuga ngo numwibuka neza, nibutsa agafoto kiwawe nakubonye. Waroheje imanita usotora mu kwanko. Mfise iki? Sinibuka nimba yari document, sinibuka nimba yari grand format. Agati Sami nawe yavuye kure kabisa. Yes, twavuye kure niduhakana. Reka twe turi babana bakuze bavutse mu miryango yifise. Twe turi muri babana twakuze mu miryango itifise turarondera turaronka. Kandi no muri kino gisata cha filme kuva 2010 dukina. 2010 dukina kugeza nano manga. Yeah. Okay, Sami, ubuzima bwageze kuba bugoye. Nibihe bihe waciyemo bigoye cyane gusumba ibindi. Nana musu byibuka avuga ati mana warakoze. Ibihe byo muri filme ubuzima busanzwe. So no kuvuga ngo ibihe novuga naciyemo byari ibihe bitoroshe cyane. Byari ibihe abantu barabizi za 2002 abantu bakuze barabizi 2002 aho mu Kinama muri quartier Bubanza umuhungu basi utashobora kuryama nibuka narigeze kuryama ndi gusa njyamye ndi gusa hari ukuntu tweno mu Kinama generation za kino gihe bararyama bugaca kuko amahoro yaraje kandi turashimiye cyane leta yacu yatuzanye amahoro. Ico gihe rero twe hari ukuntu wacu usanga ari abantu bita aba vigile bace bakubita ku mapoto yari amapoto y'icuma bakubise ku poto y'icuma wacu vyuka mugaca mwiruka atakintu nakimurize kuvuga rero cyaniruka baca baramvyura niruka ndikibukibuki agapipi kagenda karakubita urumva agapipi turiruka urumva no kumubone kurumva rero urumva abandi nabo birutse bambaye za muzu nta muzu urumva nta mwanya twaronga ngo twirukangane ni muzu cyanirwa umunsi wose agapipi kari hejuru kandi nta n'umuntu n'umwe yanagutwenga kuko twese twari umutima umeze uku nta n'umwanya wo kuraba ngo ujya ngo agapipi ujya hari abagore babirutse bari gusa nta n'umwanya wabigirira nimba atari bangice gorofisi imyaka ingahe ari fise nk'imyaka 8 warokire mutoyi kurumva nari fise 8 9 8 9 nibuka twarigiriwe yose ndirirwa ndi gusa umunsi wose nundi uraca kabiri baratubwira ati ubu rero bimeze neza ni musubiri wanyu kirataho tambaye cyane aha nambaye rero dutashe rero nace nangura rero kubona bamwe ugasanga abagore birutse bari gusa ugaca usanga umuntu uri kuramucya ku muntu yafuye biruka rero ari ukuntu abantu barakunda ibintu wiyumvire bariko bararasa ugaca ufata uruteleviziyo rwa Noir et Blanc rujya gumugongo ukagwishirako ariko ari ukana televiziyo akamurasa akagwa ngaho wo mugacamo mukamucyako tugasubira muhira kuva ico gihe sinasuye kandi kuryama ndi gusa bacha batubwira ati nini buri mwijoro rigeze ambara za muzu wemera nka zine canke zitanu kugira nibasubira kandi gukubita kandi kwipoto muze kwiruka niyo mpamvu kugeza n'ubu jewe sinjyama ndi gusa Njyama nambaye kwera abo bantu nk'abahungu ngo none ujyama wambaye ati muhungu shawe kubera uro muri 2015 2005 ntuzi twebwe twajyama batubwira ati mwambare rero ivyo bihe bati ni bihe byangoye cyane n'ikindi gihe nagenda ku ishuri niga mu wa kabiri mama yigeze kungurira iyi liste urabona liste y'amakaye incuro zirenga kuri zine aho washobora kuba uri mu ishuri ukumva amasoro mugaca mutaga mugaca mwiruka twiga wacha mwidirisha kuko nta n'imiryango yari ihari muri Kidumbugwe 4 yego urumva rero umva pa amakaye yose akaguma ndavuga ati none mana bino bihe tuzobivamo cyane ibyo ngose niho yasanga yasanga ari twana tudusuma ari twaca twikubita tugaca twegeranya amakaye yose view n'amashakoshi icyo zika kuri zine rero ivyo nivyo bihe twagiyemo niyo mpamvu no munsi turashima Imana uko biri kose turashima Imana amahoro leta yacu yaduhaye uri munsi turaryama bugaca ukajya muri gusa bugaca mugabo kera generation za kino gihe niyo mpamvu bafyinata nibazi amahoro twaronse nibazi aho reka ni birebire uno musi we nabona uracyari muto ubu no musi we arona amakarite tutinjiramwe batakushobora ugiyeyo ntiwagaruka kabisa ariko no musi dushima Imana twarose uno musi turashimira Imana turaronga amahoro uraryama ugasinzira bugaca ukajya muri gusa bugaca okay atacho winona okay kabisa Sami akabazo kanje gakurikira uno musi baramutse bagufatiye ahantu bagwira ngo Sami tugomba tukurasa
ariko urafise amahirwe yo kubaho mu gihe ukwandikira umuntu hagahera umunota umwe yagushubije. Sami ico gihe uwo muntu wohitamo kwandikira nde canke urumva wo baho canke wocu uvuga ati bamurabaza isandugu mu mpamvu nandikire no kwandikira umufana umufana apana inshuti yanje urumva ko mu munota umwe yagushubije kuko umufana abonye message yiwanje arajugumira akishura n'ingoga kuko aba yandikwe n'umustar mugabo inshuti ko yatuzinanye cyangwa umudemu wanje aravuga ati andaza kumwishura umwanya n'umwanya mugabo umufana araryoherwa cyane akavuga ati uyu mustar arinza anyandikira reka ndamwishure bisigura ko umufana niyo yontabara niwe gutabara okay cyangwa bakaro kuri ako kantu kubera iki abantu bamwe nk'abastar mudaha agaciro cyane abafana kandi uzi yuko umufana washobora kuba yo gutabara aho byakomeye abafana bari kubiri bari kugutatu hari abafana kwere mu byukuri abafana benshi turabaha agaciro mugabo ari nabandi basarisha hari guburi kurarengana kumva ngo Sami ngo cyano imagine urumva umuntu ngo Sami cyano ukamengo ni inka hamagaye umengo n'umwana wo hamagaye ugace usanga n'umuntu unamuruta n'imyaka nka 10 ngo Sami cyano ngo kandi ngo yeragara cyangwa sanga umuntu ariko uraciye impande yakabare we ariko aranywa n'abagenzi kugira akwereke ko abereke ko muzinanye ngo Sami ngo hano eske je ngende kunywa inzoga eske uri ngende ku kabare ntabiteguye harige mba niyambare nyene ukuntu nyene niyambare nyene ukuntu gusanzwe sinshobora ko muri uwo mwanya kuja mu kabare ugace usanga ngaho agaca yumvira ko wamugaye hari nundi ashobora kumpamagara nisaga Sami ndana nsanga kuko ari kumwe n'abakobwa ashaka yemeze b'abakobwa ko tuziranye yumvira umuntu ntazi programa yiwawe araguhamagaye ngo ngwino eske uri kibaju uri gipopi akura ko agira gute rero hariho n'abafana bagorana kwere mugabo ari n'abandi bafana batwandikira badukeza mu bikorwa byacu n'abandi batwandikira badufelicita cyangwa batubwira ikintu ati mukosore hajya hano mwakinye nabi cyangwa ati ajya amasanamu si meza cyangwa ajya amasaha musorera ko filme si meza sihe uyo mufana turamumva gusa ari n'abandi basiba vraiment kweri bagorana kabisa Sami nihe ntambamye abastari mukunda guhura nayo ikintu cyambere abantu batwimvira ko dufite amafaranga kandi dukenye cyo ni ikintu cyambere arashaka kuko we Sami ngo arakenye mama biyumvira yuko turabagwiza atunga kandi dukenye cyo ni ikintu cyambere ushise no mubare ngurangurira icupa mani ngurangurira icupa ngurazi ngo amahera maze kugushirako ukamengo ayo mahera barayadu okay Sami reka ngaruke ku gisata cya filme nuko kuntu uvuga ngo murakenye nimba ukenye niko kutoyeba filme ukagenda gukora ibindi bintu biguhereza amafaranga ndibuka neza ntaraheza wowe nimba ntibeshe wahora uri umuganga ni gute wahebye akazi k'ubuganga ukaza gukora filme kandi ubona yuko muri filme atakintu kiri none mu kiganga harimo amahera mu kiganga mu kiganga abalisansi bahembwa 400,000 none 400,000 inzu mpanze yo nyene ni yangahe 400,000 none gashanda kubaze hama kujya kwambara kandi aho nta nani bakurihira déplacement yo kujayo none umva wokura mu niyo mpamvu wo ucuvuga ngo niyo mpamvu mvuga ati aha muri filme basi biracyagenda reka mfume fundika nta butuzi buriyo rega kandi nuko gusa abantu bashaka kuduha ifoto yuko turabagwiza atunga kandi dukenye gusa kandi ntidukenye kuko turibeshejeho turibeshejeho vraiment nta muntu numwe atubeshejeho turibeshejeho turigaburira tukiyambika tukariha inzu abana bacu bakiga cours du soir bakiga amashuri azimbye imiryango yacu ikatwitaho bageze imanza tukabaha bakagira iki c'est tout ubwo nibwo buzima dushase naho ubuzima bw'aba bandi nituze aho bayakuye kandi si twese twonganya oya nicyo ba okay Sami ninde mukinyi wa filme ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri inshuti cyane gusumba abandi bose turi inshuti cyane muri abagenzi cyiza ariko yarazimye tubwire muri aba turiko turabona no abo bandi bantu uri kuravuga ni bandi uyo ninde umunoza n'imbere ya cyiza twoja mu banyagihugu bo babazi kuruta cyiza ne cyiza ari hewe no munsi ari wabo none twarigeze kubana mu ariko niyo mpamvu abantu baramwibagiye cyiza we ntibamwibagiye mu cyanzo ariko araboneka yego atari wawe cyiza cyano yiwe ntayo tubona cyano yiwe ikindi nacerega kuguruza uducano n'ubukene wonyereka icano ya Jackie Chan wonyereka icano ya Van Damme newe urakenye andiko ndakenye yes cyiza nawe ni ndafiza amahera cyiza
Erega mwe navyo muzi reka rero nabisigure kino kintu abantu bara bakunda kucitirana. Ciza afise ibito vy'imiceri. Ciza niwo muhungu wenyene yashoboye kubaka inzu ya 4 chambres salon. Nani Gasekebu apana Gasekebu Somali ija system ya Somali arayubaka makaro plafond Dubai kila kintu jewe ama next yaranani ndayubatse imyaka 3 yananiye ariko office nzopangisha ndawi ariko urumva Ciza nawe kubaka iyo nzu Ciza ari afise amafuru gafyatura amatafari nafyatura arafyatuza reka nanya arafyatuza ubwo umunsi mwenzo namuvuma reka arafyatuza ako kantu je sidakeme arafyatuza amatafari uzoba zitafari rigeze kurangaye sasa nkana voilà ashobora kugira ifuru y'ibihumbi 300 by'amatafari Ciza mu bagwiza atunga mu bakinyi ba film nta mukinya mu ruta Ciza amafaranga John K inde John K no mukinyi wo mu Burundi uri muri Australia muga no mu Burundi hano abuvuze no mu Burundi sawa John K nawe da Frozen nawe aramuruta okay no kuvuga ngo impamvu Ciza adashika kugura cyane no kwera ko amafaranga yaronka yes Ciza afite amafaranga kuko nta muntu numwe arigira za gusaba amahera yo kujya cyangwa amahera y'umwana wiyo ngo amugurire inkeneko cyangwa amahera y'inzu ntanzo apanze aba mu nzu yiwiwe arigaburira akibeshaho arafise n'ibintu uno musi Ciza wo mufata rega ndaguha karorero uno musi Ciza wo mufata ukamushako minoti ukavuga ati wewe tugomba tugutware mu mpimba utazanye miliyoni 100 Ciza yosinya Ciza arafise ibintu yotanga ati ntanzere yani bino bintu nzoza kubigombora mu kwezi kumwe cyangwa mezi 2 nagurishije aho akaca azanye miliyoni 100 yego cumbwira undi mukinyi wa filime yozane miliyoni 100 wewe no yakura aya maheri miliyoni okay Ciza niwe mugenzi wa office cyane none gute nawe utagendera mu nzira ziyo kugira ndabufise muba nitwonganya kujya kuno n'imyaka tutanganya n'amahera nitunganya ya micero urimo hajye nta miliyoni 100 ro no yakura imiliyoni 100 ntayo mfise gusa icyo nzi gusa ndumugwiza atunga ego kuko nditunze nta muntu ugiye nta muntu ngiye wiwe kandi nibaranyirukana ku nzu baza namwe n'urupango nta dene namufitiye ukwezi kuragera nkarura nkamu okay Sami ninde mukinyi wa filime ngaha mu Burundi uvuga ati no muntu kabisa akoze imyaka myinshi ariko shabyara munaniye kabisa hari umuhungu bita Davi n'umwandisi yandika kwa Beri akandika yanditse amafilme atari make mugabo uyo muhungu nigeze abahiti nibamumenyekanishije Davi yaranyibukije ko kera twigeze gukorana mu ndirimbo hari kera ya Kingorongoro cyane avuga ati uyu muhungu kwere nawe amazi imyaka myinshi mugabo ntibamuvumisha bamwita Davi akora kwa Sabasi yakorana kwa Beri niwe yandika amafilme najyanera arandika amafilme menshi mugabo ntibamumenyekanisha uno munsi no kuvuga ngo niwe muntu akunda cyangwa niwe adashika ko bamumenyekanisha nta muntu numwe atabishaka bro utabishaka niwo bikina none Amede ko amenyekana atakina Amede aramenyekana none kubera iki none ni umusubutu utamuvuze yakoze filime urabe okay tuyatogaruka kwako kano uvuze izina Amede n'umuntu amazi igihe asuzugurwa cyane kubera igana mu maransema officiel bakamwankira kwinjira ngo mpaka ari amafaranga 10,000 Sami ako kantu nkawe kakubaye ko ukagena nko muri lancement officiel ari wowe wa directinze filme bashaka ati imbere yuko winjira ubanza gutanga 10,000 icyo gihe cyukora iki none Amede ikibazo cya Amede ntacyo nzi kuko kiza Amede nyene mvuze rero bibaye biri wewe abari je nandise icyambere kwanza igituma jewe nto ari je na directings nkaba nandise story ya film no kuvuga niyo lancement mba ndayirimo yego mba ndi mu bantu bayiteguye none ni gute bashobora kundisha ku muryango bakurihishije rero byose icyambere kwanza mba nagize ikosa rya mbere ahubwo bari gufata inkoni bakamukubita yego urizi ko bari kumukubita kubera iki wowe ari wewe mwene byocegwa ahubwo je narizi yuko byose byari gutegurwa we ari hajya ahubwo abari we akakira abashitsi none wozoba wa directinze wagize kira kintu cyose ugacuza saa 11 na saa 12 abashitsi bamaze kuzura ikindi naco ni vya bindi mora ndababwira ni mukora amafilime azotuma abantu babamenya
wosanga uyo muntu yarahagaze ku muryango ntiyamumenye ko ari Amede none atamuzi bigene gute atiza kumurihisha none bakize abantu batamuzi none atakuzi barakurisha none byo ko nagiyeyo nta n'umuntu je nashitseyo nsanga ari abapeti babiri bari bagize ndagenda nshitse gusa icyubahiro cyinshi legend shinzira okay Sami kwe kina utegera ukora lancement officiel je nazikoze kera bariko bakora ibintu twe twakoze kera nukuvuga ngo warabicotse narabicotse je ndakwereke ngaha muri 2000 nkora yari 2000 nibagiye umwaka ndakwereke ngaha lancement nakoze jewe je nakoze lancement kera na Amede aro na lancement twakoranye na Amede aro nindi lancement nigeze gukora kera nukuvuga ibi bintu bariko barakora n'amakopie kore twigeze gukora twebwe kuri yego twe twarigeze kubikora reka nakwereke isi lancement twakoranye na Amede yari muri 2000 inga iyo ngaho ibereke iyo yari lancement ya film yari lancement ya iyo yari BMT yabereye ku Mubone hari na Ines Iragere ni muri Arkari okay iyo zanda kwereke hari umutipe yitwa Kurubone ba Ines Iragere naje ntumbonamo iyo na Amede iyo yari Arkari reka nakwereke iwanje rero ucyura abantu umwaka uvuga ngo bo ko bakora ibintu mwebwe mwagiye muko twarabikoze kandi mugabo gusa n'ubu tuzosubira tubikore kurumva rero gukora lancement nayo lancement bisaba ukuntu bawo wabyiteguriye kandi si ngombwa ngo najye nce nkora kubera nabo babikoze abantu barakunda kuvuga ari ikintu abantu bamabitiranye filme ya mbere Amede yakoze nginga yitwa Medi iyo niyo umunsi wa mbere Amede ndamuhagaritse imbere ya kamera hagarara kuri kamera yarimo abitwa ba Lionel yego uyo mukobwa ubona ngo mu actrice Rebecca yari umukinyi wanje mugabo Lionel yagize ikiganiro avuga ngo jewe ngo Amede ngo nije yatangiye gukinisha wewe nkirisha gute je wari ari je naje kugukamera nije naje kugukamera wakinishije n'umukinyi wanje umva wewe hagati yaje nawe ninde yarazi ibintu vya film je nje kugukamera wewe hagati y'umukameraman n'umukinyi ninde abaza worinda woza gukamera umuntu ibintu utazi umukameraman ni wabazi ibintu gusumba voilà okay Sami uno munsi gisata cha filime rero ukibona gute ubugerageje kuraba igihe mwatanguye igisata cha filime kiriko kirafa kandi cyane gose gusa kandi kiriko kiraryoha kuko gisigaye kirimo abantu benshi bitandukanye na kera kera wasanga ari ihuriro TV natwebwe Burundi TV kera wasanga ari timu zibiri gusa yego bitandukanye na kino gihe usanga nani ari meshi aho niho biriko birapfira cyangwa niho biriko biraryohera aho niho biriko biraryohera hama biriko bipfira he ahantu biriko birapfira nuko bariko barabizanamo inzigo n'imitima mibi kuko uko bariko baraza ku byinshi byari gutuma twese tugira ishari tuvuga ati reka dukore naje nkore isumbi reka nkore isumbi nta kujya ku ama equipe Barcelona iguza abakinyi bakomeye Real nari tuvuga ati reka naje ngire yana ngure naje abakinyi kugira naje umugwi wanje ugire ingufu mu mwaka weze baratumara Real twaramarama baguma badutsinda tuzobatsinda mugabo uyu mwaka uyu mwaka reka turabe 10 uyu mwaka ndakuraye ndi Real uyu mwaka reka tuzorabe sico kimwe na kiriya gihe sawa Barcelona izokwamaye abatsinda bazokwamaye none imyaka yose kwa Bazidani barageze badutsinda n'umusarimo 10 ibi rero twaraguza abakinyi urabizi turafise abakinyi twari dukomeye defense kandi mu mwaka weze nivyanaryoshye kubera Real itari imeze neza reka ubu rero imeze neza reka bazoyitsindire ku mugaragaro nzoza ndaza kuraba match iheze nzoza ndakwandikira ati Sami wabonye nta kibazo naje ndamura ndayishitamo imitari nagiye mbwira abantu yuko Mr Sami numwe mu bakinyi ba filime ba Betty ndabetinga cyane na niyo mpamvu iyo mbuze viewers naco bimbwira ndamenyere kuri bw'ibihumbi ijana kuri bw'ibihumbi 500 fata Real Madrid ugashira ko 500,000 yego Barcelona ikacitsinda 5 ku busa ngazirayoye okay Sami uno munsi rero gira abantu bacu n'abantu bawe ibintu uko bategurira canke bitegeke kuri Mr Sami kino gihe so kuri Mr Sami ikintu cya mbere bo kwitega nuko Mr Sami ni umwana mwiza kandi nuko Mr Sami
ngiye gukora amafilme menshi cyane so abantu benshi bari bakumbuye Icyanzo bari bakumbuye n'indi filme nakinanye na Donata yitwa Irari ni kuvuga ubu ngiye kuza ndasura filme zibiri ngo masubire wasami wa kera wo gusura filme nyinshi ku bwinshi zozibaha nubwo nzoronka 1K bashake bazovuge abo bantu igihumbi nzo bamfise baragije zozisora tu kuvuga ngo Mr Sami agiye gukora amafilme ku bwinshi kabisa. Asami numva no gushimira mucara mu muyaga nkuba mwawurose umuyaga nkuba nabikubwiye n'umunota umwe ubugarutse tubana na Deje nzoza kuba mucara. Yego Asami ndagushimire cyane bro. Ya nawe urakoze cyane. Tuzosubira ubundi umunsi Real Madrid yatsinzwe. Sure. Sawa reka turabe saison nshasha. Okay. Abakunzi ba Senga Media TV reka nanjye fata kanya ndabashimire bivuye ku mutima muri abantu banje muri abantu nkunda cyane kubera ko namwe mudukunda mudukurikirana imisi yose namara bibabwiye atamwebwe nta twebwe kana atamwebwe nta Mr Sami so niyo mpamvu tubakunda cyane bivuye ku mutima muzobandanye mubana natwe je ntwaruzi the sniper nyita ntwari ko mwenyene mwama mwabikoze so uno munsi rero reka nabashimire kandi bivuye ku mutima Imana ibahezagire cyane.